gihe uno munsi hugururwa icese ihayanishwa gurisha rigira gatanu ry'amahinguriro akorera mu Burundi hajya mu hoteli Source Dini n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza mu mahinguriro ahingura vya binyobwa bikaze bita amarike bobo bari mu myidogo aho bidogera ingingo iheruka gufatwa n'umushikiranganje ajejwe ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi. Iyo nayo ikaba ibasaba ko gushika mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2024 ayo mahinguriro yotekera ivyo binyobwa mu macupa y'amamililitiro 750. Aho ni mu gihe mu kiringo kitarenza umwaka leta yaheruka gufata ingingo ibasaba gutekera ivyo binyobwa mu macupa y'amamililitiro 300. Bene ayo mahinguriro twayaze bakabona ko ari agahombo. Mu kiganiro bahaye abanditsi n'abamenyesha makuru yaba urongoye ishirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi AIB canke urongoye ikigo c'iterambere ADEB, leta yafashe iyo ngingo kugira ikingire amagara y'abene gihugu. Nibaza ko iyo ngingo mu gufatwa haribonekeje ingaruka zimwe zitari nziza ku magara y'abantu, aho usanga zirya nzoga zikaze kuva ku 16 kuduga zitekeye mu ducupa duto cyane, usanga zigira ingaruka mbi ku magara y'abantu, mbese n'abatari kuri kunywa zirya nzoga novuga nk'abana nk'ugwaruka utaragera kugira imyaka yo kunywa izo nzoga, ugasanga nakantu ashobora guhitana, ugasanga atwaye n'umufuka agenda kwishura. Ni muri iyo ntumbero rero kubera ubuzima bw'abene gihugu aribwo buzi imbere gusumba ibindi, izo ngingo zafashwe. Iyo nimwe muri izo ngingo nizerana yuko rero abo basanzwe muri ico gisata ko bo kwisuganya bakagira maguru masha bagashobora gutora kuja mu mategeko nk'uko bariko barabisabwa. Kucuko mu karere Uburundi busanzwe burimwo kayase basanzwe bahingura ivyo binyobwa kandi bakabitekera mu macupa y'amamililitiro 200. Urongoye ADEB agira ati Uburundi burafise uburenganzira bwo gukingira abarundi batisunze ibindi bihugu. Rero ivyuko iyo ngingo yo bije kubononera sinovyemeza ko ije kubononera, ahubwo ije gutuma barushirizaho gutera imbere, kuko abantu uri urafungurira ibyo wahinguye cyangwa abanywanyi bawe bariko barakugurira ibyo wahinguye, igihe ubuzima bwabo bangamiwe, none umva mu nyuma uzogurisha kuri bande? Uzogurisha ku bazoba batakiriho. Birumvikana neza ko kugira ngo utere imbere icambere ushiri inyungu amagara meza ku banywanyi bawe. Ivyuko hari itegeko ryo mu karere ryo bari birekura ibyo ntaco ndabizi koko ririho, nimba ririho naho ni ibintu byo gufatira umwanya abantu bakaraba, kandi no mu karere ntibisigura ko badashobora kwihenda. Mwama mubona ko no mu karere naho turiyo hariho ikintu usanga cemeye mu gihugu kimwe ariko mu kindi gihugu asanga nticemewe. Nayo ku kibazo cuko ikiringo cahawe ayo mahinguriro cuko ivyo binyobwa bizoba vyakuwe ku isoko coba ari gito bivanye n'amastoke y'ayo mahinguriro canke ibikoresho boba baratumye, asaba ayo mahinguriro kwegera umushikiranganje. Ati naho ntavugira umushikiranganje iyi ngingo ntiyayifashe kugira babacinyize. Umushikiranganje yajejwe amahinguriro n'ubudandaji, icambere intumbero yiwe nuko abasanzwe bafise amahinguriro batera imbere, niyo ntumbero yiwe ya mbere. Sindi umuvugizi wiwe mugabo ndazi ko ari yo ntumbero afise. Ibisigaye nukuganira nawe mu gihe arabishinga no kubona amahinguriro yateye imbere, urudandaza rwateye imbere. Ntaco tuma rero igihe yosanga ko ivyo muvuga ari byo, ntaco tuma atabongera ikindi kiringo. Twobibutsa ko iryo hayanishwa gurisha yitabiriwe n'amahinguriro yavuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda.